Mukigo Champion TV, Mukigo Champion TV ni televiziyo musanzwe mumenyereye, televiziyo yihaye ihangiro kugira ngo ibashe kuba ijwi ry'abantu basanzwe bagendana ubumuga, haba abana batoya bagendana ubumuga canke abakuze bari mu gihugu cose cy'u Burundi. Mukigo Champion TV uno munsi twaramutse turi mu kigo Disara ni ikigo gisanzwe kireze abana basanzwe bagendana ubumuga, kirabigisha ibintu bitandukanye, imyuga, kirabigisha gusoma no kwandika. Ni byinshi ikigo Disara gikora. Muri umwanya rero tunabana bakafungura reka mbakubwiraga n'umwe sanzwe ariko arabafasha mu bijyanye no gusenga. Mama Namahoro. Basha ndashima Imana. Emwe twaramutse gose. Emwe buri munsi yose niko bama muga cyane iyo hagaze gufungura baca bagira akanyamuneza kenshi. None abana ko dusanzwe tubona bagenda nabo muga muri hana yabo ko baba bameze bishimye kuko baba bishimira bari gukora kenshi bishimiye bageze ngaha mu mihana iwabo hari huku usanga nyene umenga sineza ariko bashitse ngaha baragira akanyamuneza kenshi cyane tukabona yuko twese twishimye turi kumwe nabo. Yego ibyiyumviro byabo kenshi bamwe barabihuza ni nayo mpamvu nyene usanga no gukundana usanga bakundanye cyane. Ariko baradukurikirana amazina sabwe ariko barakurikirana televiziyo bakamenyereye amazina yanyu. Ku mazina yanje nitwa Mutuminka Zaverine. Mu kigo Disara tujejwe gufasha abana kwiga no gukora isuku y'ibindi bikorwa byose, gusoma no kwandika ibintu nk'ibyo nyene. Muri umwanya twabona abana ariko barafungura, twabonye abafashe no kubari ibifungurwa, mbega bama bariko barafungura imbere no munsi byagenze gute kugira ngo muze mu birafureka. Intumbero y'ino munsi ukuntu byagenze nk'uko biri bano bana bafite amashuri agabuye, bamwe bagiye kwiga ivyigwa byo kwandika no gusoma, abandi nabo mu yindi shure nyene bakoze ibintu bijanye n'isuku bafasha abandi bana nyene bagenzi babo. Hariho abana mubona bakomeye, abana bashobora kwigendera barashobora gufasha abagenzi babo tugafashanya, nibyo bamwe bariko barakora dukorana nabo. Aba bana bari mu kwiga ariko kumenya yaba abamugaye bose, abamugaye nyene barako yuko bitangana n'abandi aba bana nkuko bisanzwe bari migwi itatu. Hari umugwi wa mbere w'abana biga gusoma no kwandika, hakaba umugwi wa kabiri w'abana bashoboye ibikorwa by'intoke, bashoboye gufasha nk'ibikorwa byo mu gikoni bakamenya gutora imiceri n'ibiharage batandukanya ibicafu na byiza, n'abandi baguma baryamye badashoboye ikintu na kimwe. N'abandi barimwo batabona, harimwo abatabona. Urumva aba bana bari migwi itatu kubisanzwe. Hari ishuri rya mbere ari ryo rifashwa abana bafashwa n'umwigisha Jamze, abafasha gusoma no kwandika nyene ibintu by'indome nk'ivyo. Hakaba n'irindi shure rigira kabiri ari je ndabafasha abana gukora ibikorwa by'intoke, kugira isuku no kugirira isuku nyene ibyambagwa byabo canke ibyo bahejeje kunyweramo ubuyi canke bahejeje gufunguriramwo. N'abandi bana b'umugwi ugira gatatu aribo baba badashoboye kwirisha, aribo baba mwabonye badashoboye kwifungurira baguma bicaye, n'abandi baguma baryamye. Gufungura bahejeje bavuye mu mashuri atandukanye mu bibanza byabo, bamaze kuhava rero twaje guteranira hano twese nk'uko amashuri ari atatu twese turateranye turiko turafungura, bariko barafungura. Bahejeje gufungura baca bagenda hanze kugira ngo tubagirire isuku. Tumaze kubagirira isuku bamwe muri bo baca bagenda kuruhuka kuryama, bamaze kuryama baca bavyuka za saa 9, isaha 9 zigeze baca bataha mu mihani wabo. Ego niko bipanze. Reka tubashimire kuba mu bikorwa Rwanda regeneraza ngamo kigo Disara neza abana baryohewe. Tubasaba ko yuko mu bandaniriza ngaho musanzwe n'abandi barasaba bagendana ubumuga bakabaganga mu kigo Disara.
hariho abana twaramuye bari mu mashure ya leta batari bake bashika ku bana nka batandatu. Turabashimiye ko mwemeye kuyagana muri Champion TV. Kaze natwe murakoze cyane, turabashimiye kuba mwemeye kuza hano muri kino kigo Disara. Murakoze cyane, Imana ibahezagiye.